none nimwirwa muricarana n'abantu barenganywa mu bucamanza mwese. Haraho nigera ubona ahantu mu kabare umuntu yarenganijwe mubonye uwacirwa ngodagoda aje muri ako kabare murigera bumujako muti warenganije umuntu. Parce n'y a pas de solidarité. Niko bimeze. Umuntu yarenganijwe neza araza akidoga mwumva uwamurenganije agacaza mugaca musangira urwagwa ntiwigere umubaza ngo kubera iki warenganije ujya igihugu kizokira gute kimeze uko. Umucamanza ahejeje guca urwagodagonde kandi ubizi agaca gusorora muyo yari mu giturire kandi ukumva kunezerewe. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Vya bisaba ko Ndurenga hazunguruka amasentare yose imyaka 200 zorindi hera adasubije mu muryango wiwe. Ntankeka ko muri benshi mukurikirana mukongera mukanakunda ibiganiro bitunganywa na Renape Burundi kanguro ry'igihugu riharanira ukungana kw'abarundi imbere y'amategeko haba ku bari hanze canke mu gihugu hagati. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 gitugutu umwaka wa 2022 ni naryo genekerezo turiko mu ntara ya Kayanza irongowe na Colonel Micisha Hayo ndetse ni naryo genekerezo turiko muri commune Kabarore yahoze itwagwa na Mustanteri Ntakirutimana Victor. Commune vyebazwa ko yoba yubakiye ku munyagihugu umwe Rudende Rwanege mwatabonetse atari ubuzima bwa commune gusa wasinzikarira ahubwo vyebazwa ko hosinzikara ubuzima bw'intara yose ya Kayanza. Ona wese yundi umunyagitugu yamamaye ku izina rya Ndagijimana Vincent umucukuza adacukura ubutari gusa bwo mu bwoko bwa Corotan acukurana n'imiryango utamufukamiye agahereza mu mpimba mu ntara ya Ngozi. Uwo haba mu ntwaro mu rwego rw'ubutungane canke mu nzego zose zigize intara ya Kayanza ngo niwe bahanze amaso ukihungabana giwe gituma ubuzima bw'abene gihugu buhagarara umutekano ugahungabana kuko vyose bizirikiye kuri we. Araciye iminsi itari mike abarundi batari bake bakurikiranira hafi dosiye y'umwene gihugu Ndurenga Deo. Renape Burundi yaragize ico bivuga ko vyarashikiriye inzego z'igihugu zitandukanye aho no mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye vyagarutsweko. Eka uyu munsi hagezaho inyoni n'ibiti imisozi n'ibiyaya vyose usanga biririmba dosiye y'uwo Ndurenga Deo kuko ibabaje abarundi nka bose bamaze kumva ivyayo kiretse gusa abo bafatanije na Ndagijimana Vincent mu guhohotera umuvyeyi w'abana 6. Wa wundi ati rivuga umwe rigasema. Muri kino kiganiro Renape Burundi igiye kubashikiriza icegeranyo cakozwe n'ishiramwe Folicone F kuri iyo dosiye hari genekerezo rya 6 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Kubwa Renape Burundi twifashishije amajwi y'umwe mu banywanyi ba Renape Burundi musangwe ikaze. Banya kwa mwese mukoraniye ngaha abe n'igihugu baraducishije mu ijisho hajya turavuga ngo turabakozi ba leta bakatwitegereza gutujeje intwaro hajya baratwitegereza bakatwenga abo rigena tuzongagiza imfunguro zo gusa ngo turabakuru. Nkuko tubisanga mu cegeranyo c'amatohoza yakozwe n'ishirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama n'uguharanira agateka kazina muntu Folicone F kwifungwa ry'umwene gihugu akomoka ku mutumba Mutana zone Jene commune Kabarore intara ya Kayanza kwigenekezo rya 11 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2021 n'ishirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama risanzwe riharanira agateka kazina muntu Folicone F yitugwa n'umwene gihugu akomoka muri commune Kabarore intara ya Kayanza biciye kuri telefone abimenyesha ko hariho umwene gihugu azwi ku izina rya Ndurenga Deo ari karatotezwa azira ahantu yarasanzwe akorera ibikorwa vyiwe vyo gucukura ubutare. Iyo nkuru cayuhigwa n'amakuru yari karaca kubimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi yavuga kuri iryo fungwa ry'uwo mwene gihugu. Ishyirahamwe Folicone F nk'uko risanzwe ribikora kandi biri no mu byo ryiyemeje ntigera ryica amatwi iyo hari ikibazo gihungabanya agateka kazina muntu kihabaye canke ryumvise uri kararenganywa habaye gukoresha ingimba mu buryo ubu canke buriya nk'uko risanzwe rikorera mu gihugu cose ku mitumba yose. Ishyirahamwe Folicone F ryaciye rituma abariserukira mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi nabo ntibateba baca bigerera ku mutumba Mutana no ku yindi mitumba iri muri commune Kabarore ahasanzwe hakorerwa ibikorwa vyo gucukura ubutare. Basanga ibikorwa n'abene gihugu hamwe n'ibikorwa n'ishyirahamwe Komebu BME aho twovuga nko ku mitumba
mitumba ya Munege na Kivuvu. Amakuru bahakuye aremeza ko ari ukuri umwenegihugu Ndurenga Deo yari amaze umwaka urenga hafi amezi 4 yaranyaze ikibanza yarasanzwe akoreramwe ibikorwa vyo gucukura ubutare ahitwa mu Mwogere. Uwamunyaze ico kibanza akaba ari uwundi mwenegihugu nawe asanzwe akora ibikorwa nk'ivyo yitwa Ndagijimana Vincent akoresheje ingimba. Ivyo bikaba vyemezwa n'abenegihugu bo kuri iyo mitumba. Ishyirahamwe Foricon F ryaciye ryihutira kuja kuri komisariya y'igipolisi mu Kayanza aho uwo mwenegihugu yari asanzwe afungiwe kugira rimenye imvo n'imvano y'ifungwa ryiwe. Niko kubaza umuopeje yamwumvirije risanga bamwagije icaha co gucyoza urwego rw'umukuru w'igihugu bisunze ubutumwa bwo mwijwi audio yarungitse avuga ko azokwitura Sebarundi kubera akarenganyo yari karakorerwa. Ubwo butumwa Foricon F irabufise. Ivyo biragaragara no mu cegeranyo cakozwe igihe umuopeje yariko arumviriza Ndurenga Deo yafunzwe igenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 umwaka wa 2021 nyuma yo kwitaba telefone ya buramatari w'intara ya Kayanza mu gihe hari hasigaye iminsi 2 ngo atangure ibikorwa vy'iwo muri ca kibanza. Ibikorwa vyabwirizwa gutangura igenekerezo rya 13 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 ko amasezerano yagiraniye na societe Komebu BME abivuga. Nk'uko amasezerano yagiraniye na societe Komebu BME abivuga kandi nk'uko mu muryango wiwe babimenyesheje ishyirahamwe Foricon F. Ishyirahamwe Foricon F rimaze kumenya ko Ndurenga Deo yungururijwe mu ibohero rikuru rya Ngozi kandi atanarengishijwe imbere y'abacamanza. Igenekerezo rya 17 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 no kuvuga inyuma y'indwi yose afungiwe mu gipolisi mu Kayanza ryaciye rirungika intumwa zigizwe n'abantu batatu barongowe n'ubusanzwe aserukira ishyirahamwe Foricon F imbere y'amategeko. Ryaciye rirungika intumwa zigizwe n'abantu batatu barongowe n'ubusanzwe aserukira ishyirahamwe Foricon F imbere y'amategeko akaba ari nawe rirongoye bishikira Ngozi aho bakiriwe n'umushikirizamanza mukuru aserukira leta mu ntara z'urarugo bavugana kuri ico kibazo. Aho hari kwigenekerezo rya 22 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 umushikirizamanza mukuru yayemereye intumwa za Foricon F ko ikibazo akizi kandi ko by'ukuri naho umuntu afunze atadosiye yiwe Ngozi. Intumwa za Foricon F baramubwiye amatohoza ishyirahamwe ryakoze baranamumenyesha ko n'icegeranyo c'ivyo uwo mwenegihugu yagirizwa bagifise. Naho cyasezerana ko bucaja mu Kayanza igenekerezo rya 23 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 kwitorera iyo dosiye ariko ntiyabikoze kuko urongoye Foricon F yamuhamagaye akamubwira ko ikibazo kiri mu bushikirizamanza yanse kurekura iyo dosiye. Kwigenekerezo rya 28 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 niho umushikirizamanza wa Kayanza yasaba urongoye ibohero rya Ngozi ko yabwira Ndurenga Deo ko aje kumuburanisha nawe aca yibangikanya umushingwamanza kugira mufashe. Aho ku urubanza umushikirizamanza wa Kayanza yaje atazanye na ya dosiye irimo n'icegeranyo cyafashwe n'inyamiramabi mu gipolisi ahubwo yashimye gufata ikindi cegeranyo ciwe gishasha aho yaciye yagiriza ufunzwe kwiba ubutare n'iterabwoba. Kwigenekezo rya 29 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 inyuma ya saa 6 niho basubira kurengutsa Ndurenga Deo muri chambre de conseil bamuremeka ko yamakosa nawe arayahakana baca bafata ingingo ubwo nyene ko abandanya afungwa. Uwo munsi hari haje n'umushingwamanza serukiye Vincent Ndagijimana ari nawe avuga ko yatewe ubwoba. Ishyirahamwe Foricon F riramenyesha ko rifise ikiganiro Ndagijimana Vincent yatanze aho umumenyesha makuru yamubaza ibijanye n'ikibazo kivugwa ko bafitaniye na Ndurenga Deo nawe akishura ko atakibazo na kimwe bafitaniye kandi atanica afitaniye na societe Komebu BME kuko vyose societe bakorera yabitoreye umuti mbere yamusubije gukorera mu kibanza yarasanzwe akoreramwo. Umunsi wa mbere utangura umwaka w'ibihumbi 2022 igenekerezo rya mbere kwezi kwa mbere umwaka wa 2022 igihe cy'isaha 2 n'igice z'ijoro Imunege mu nzu yaho Vincent Ndagijimana asanzwe yegeraniza ubutare yagirishije inama abantu yari yatoranije kugira bahe ikiguzi bazoshobore kuja kwagiriza Ndurenga Deo ko bazi ko yashoye itoni y'ubutare mu gihugu cy'u Rwanda kugira bikunde amakosa bamwagiriza mu cegeranyo ca kabiri agira ishingiro. Foricon F yafise ivyemezo by'iyo nama kuko
ko abashoboye kwemera kuzoja gukora ico gikorwa ari aba bakurikira: Ndabarushimana Donatien batazira bureta, Barakamfitiye Toma batazira mfitiye. Umunsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu kwezi kwa mbere umwaka wa 2022 mu gihe hari haramutse haba inama y'abajeje intwaro n'umutekano barongowe na buramatari w'intara ya Kayanza, mbere hari hatumiwemwo n'umushikiriza manza mukuru w'Ingozi. Inama yabereye aho bita ku section mu gatondo ka karahitwa mu gateko mu nzu yegeranizwamwo ubutare na Vincent Ndagijimana. Niho habera inama irongowe na Vincent nyene, aho yari yakoranije abakozi bahoze bakorera Ndurenga Deo kugira abapangira ibintu baza kuvugira imbere y'abo bategetsi bahava baza kugira bikunde bategure ibyo bazoja kwagiriza Ndurenga Deo. Ibyo bavuye arabishikako na cyane ko umushikiriza manza mukuru w'Ingozi yabahimiriza ko bonyaruka kwitura sentare Ngozi ngo kugira ingingo ya Sebarundi yo gufunga abagize ubwicanyi gusa izoje mu ngiro dare kugwe bamaze kugira dosiye bamwagiriza bazoguma bamukurikiranako. Ivyo byose Falcon F bifite ivyemezo amaudio kuko n'abatowe kugira bazogende kwegeka ivyaha bitandukanye kuri Deo ari aba bakurikira: Nyandwi Salvatore, Ikitegetse Pamphile, Tani na Jafet. Ishirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama rikaba riharanira n'agateka kazina muntu Falcon F riranegura ingendo yo gufungira abantu busa. Ndasaba irekurwa ry'umwenegihugu Ndurenga Deo atakirinzwe gusabwa. Gisaba kandi ko uwo mwenegihugu yo kubahirizwa mu vyo akora akabandanya imirimo yiwe mu mahoro n'umutekano kugira yiteze imbere yongera aterere mu iterambere ry'igihugu. Bisaba bijeje ko bokora amatohoza yimbitse, bibaye ngombwa bagakoresha ayo Falcon F yakoze kugira barabe neza uruhara rw'umwe wese mu gikorwa cyo kurenganya umwenegihugu. Bisaba abajeje intwaro ko bamenya ko bashiriweho gutunganiriza abo barongoye aho kubahohotera. Bisaba abajeje inzego z'ubutungane gukora bataravye nkunzi kimenyane canke kamwana wa mama, birinde ibiturire, bacize igororotse nk'uko nyene icubahiro Sebarundi yama yabibasavye, bakamenya ko Burundi atari ryashamba akaruta kandi kakamira. Ishirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama rikaba riharanira n'agateka kazina muntu Falcon F ryongeye kumenyesha ko ritazigera rihengeshanya gushigikira umuntu wese aharanira ineza y'igihugu n'abenegihugu, rigatera ivyatsi abafise ingeso yo gucafuza no gusambura igihugu babicishije mu nzira izi canke ziriya. Ico cegeranyo kikaba cakozwe ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Naje Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Falcon F. Nkuko mujeje kuvyumva murumvise amatohoza canke icegeranyo catanzwe n'ishirahamwe Falcon F na hanyu banywanyi ba Renape Burundi bakunze b'ubutungane kugira comparaison kugira murabe ivyo Renape Burundi yaruka gushikiriza mu majwi yaruka kubashikiriza yuko arico vyo bisa bisana n'aya matohoza ishirahamwe Falcon F rihejeje gushikiriza matohoza yaryo yagize imbere yacu, imbere yuko tugira ico tubivuze ko duhamagariye n'abandi barundi mwese ushigikira leta mvyeyi mu kugwanya akarenganyo, muze dufatane mu nda tudomu rutoke kuri uwo wese ashaka kutobera leta mvyeyi mu bikorwa vyayo vyo gutunganiriza abenegihugu ataka mwana wa mama kagiyemwo naho ubutaha. Ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Ubu ntukironka urubanza utagurishije impene, utagurishije inka, utagurishije itongo, ntugitunganirizwa. Ubukene bwose rero ubona dufise ntuturondere ngo twe turabakozi turakora turorora turarima, mugabo vyose tubihereza mu bacamanza. Ni haba ubona ubwicanyi buri kubura muri iki gihugu butegwa n'abacamanza. Aha muri ko muravuga ngo sivyo. Quand il n'y a pas de justice publique, il y a justice privée. Iyo ata mucamanza ariho baragwicira.